Izina Grace akenshi abaryitwa barakundwa cane bivanye nuko bitwara. Abantu benshi barabakunda kandi bakabizera cane. Hello bakunzi ba Let the Star Shine, reka tubaramutse twongera tubifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Tubabwira ati amahoro y'Imana abane namwe. Ukaba utaravyo sabone cyangwa se subscribe, laba hano nyene munsi y'ino video ahanditse sabone cyangwa se subscribe, uhavyonde uraba udufashije ikintu kidasanzwe. Kuri uno munsi rero tuje insiguro y'izina Grace. Tumira mate ubundi tuze n'iyi nsiguro y'izina Grace. Izina Grace rikomoka mu rurimi rw'icongereza n'igifaransa, risobanura ubuntu cyangwa se impuhwe z'Imana. Grace ni izina rifitanye isano cyane n'ivy'Imana, rikavuga ko umuntu yahawe ikintu atakirondeye cyangwa atagikoreye, ahubwo bivugwa ko aba yagiherewe ku bw'ineza y'Imana gusa. Mu Kirundi twavuga ko Grace risigura ubuntu bw'Imana. Abitwa ba Grace none bameze gute? Akenshi ba Grace n'abantu barangwa n'ineza. Ba Grace bakunda kuba abantu bazi kwitaho abandi, bakagira umutima woroshe cyane, bagafasha atakintu basavye. Akenshi rero ba Grace uzosanga bafise umutuzo kandi batekereza cyane. Ntibakunda intonganya canke amakimbirane. Babanza kwiyumvira neza imbere yo kuvuga canke yo gukora ikintu. Ba Grace n'abantu akenshi uzosanga bafise impuhwe nyinshi. Barumva ingorane z'abandi vyihuse. Kubona umuntu ababaye bibatera gushaka kumufasha. Ba Grace rero n'abantu uzosanga kenshi bakundwa cane. Ba Grace bakundwa cane kubera ko bitwara neza. Abantu benshi barabakunda kandi bakabizigira bidasanzwe. Baritonda, ntibashishikara gutukana canke kugiriranira nabi. Ba Grace akenshi bafise ukwihangana kudasanzwe. Igihe ubuzima buba bubagoye, ba Grace baragerageza kuguma bafise icyizere, bakizera ko ejo ari heza kurusha uyu munsi. Akenshi rero ba Grace uzosanga ari abantu bafise imitima myiza kandi bakunda gusenga cyane no kwizera Imana. Kubera insiguro y'izina ryabo, benshi bumva bari hafi y'Imana, bakumva ko ubuzima bwabo bufise intumbero. Mu majambo make rero ba Grace nuko bameze. Akenshi rero Grace ni izina risobanura ineza, ubuntu bw'Imana. Ndakeka iki kintu mwagitahuye. Grace ni izina risobanura ineza cyangwa se ubuntu bw'Imana. Abaryitwa akenshi n'abantu b'ineza, batuje, bafise umutima mwiza kandi bakundwa n'abandi. Reka rero dufate kano kanya tubashimire mwebwe mwese mwashoboye kuba mukurikirana insiguro y'izina Grace. Ukaba nawe wipfuza ko twogusigurira izina ryawe, ryandike muri commentaire kugira ngo ubutaha tuze tuvuge ku izina ry'iwawe nawe uriko uratwumviriza.
Reka by'umwihariko kandi dushimire abakurikiranye ino video kuva igitangura gushika irangire. Ukaba wafyonze sabone cyangwa se subscribe, uri umuntu wacu w'agaciro, turabigushimiye. Imana iguhe ibyo utanga n'ibyo usigarana. Warahezagiwe cyane, uri umunyamugisha. Ciao ciao.